Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Shuti zacu mbahaye ikaze kuri radiyo yanyu, tudatinze duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi. Murayagezwaho na Aloise Bigirimana. Aramutse Tomasi, ndamutse namwe muteze amatwi. Cyahera mu yavugwa mu karere ka Afrika. Perezidansi ya Nigeria yari yemeje kuzobohoza abanyeshuri 112 b'abakobwa bakiri mu vyara by'umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram. Kuva uwo muhari ubanyuruje mu gisagara ca Chibok haraheze imyaka indwi. Abanegura ubutegetsi bavuga ko atanga ubu ziriko zirashirwa mu kurondera abo bana, ubu basigaye bamwe ari inkumi abandi abagore. Ejo ku munsi wa kane imyaka indwi yari irumanye abakobwa b'abanyeshuri 276 biga ku ishuri rya leta ryo mu gisagara ca Chibok muri leta ya Borno banyurujwe. Umukuru w'igisata ca ONU kijejwe imfashanyo yagabishije ejo ku munsi wa kane ko intara ya Tigray mu buraruko bwa Ethiopia igeze mu bihe bitoroshe vy'inzara inyuma y'amezi 5 ako karere kari mu ruhagarara rw'intambara. Avuga ko inzara hamwe n'amabi ashingiye ku gitsina yiyongereye kandi ata kimenyetso cerekana ko inteko za Eritrea ziteguye gutahuka mu gihugu cazo. Mark Lowcock yabwiye akanama ka ONU kajejwe umutekano mu nama yabereye mu mwiherero kw'ibiro vyiwe byatanguye kuronka amaraporo y'abantu baza bamaze kwicwa n'inzara. Yavuze ko muri rusangi abashikije 154 bamaze gufa, abenshi mu karere ka Ofra Ureda mu bumanuko bwa Mekere ni ku murwa mukuru w'intara ya Tigray. Miyavugwa mu makungu, umugambi mpuzamakungu COVAX wiyemeje gufashisha ibihugu bitishoboye urukingo rwa COVID-19 waratanguje isekeza ryo gusaba imfashanyo ingana n'imiliyaridi 2 z'amadolari ejo ku munsi wa kane, amafaranga azofasha kugura urwo rucanco. Umugambi wiyemeje ko ibihugu 92 bitishoboye bishobora kuzoronswa izo ncanco ku buntu kubw'amafaranga azotangwa n'abagira neza. Umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Anthony Blinken yavuze ko abantu bose aho bari ku isi bakwiye kuronswa ibipimo no guhabwa izo ncanco. Yavuze ko igihe COVID-19 izobandanya irandagata mu bindi bice by'isi, atanumwe ku isi bitazogirira ingaruka. Abakenyezi bo muri Afghanistan bavuga ko bafise amakenga n'ubwoba inyuma yaho Amerika itangarije ko izokura muri ico gihugu abasirikare bayo bose gushika ku itariki ya 11 y'ukwezi kw'icenda. Bavuga ko bakeneye ko amakungu hamwe n'akarere babemerera ko agateka bari barasubiranye mu myaka 20 iheze bazokagumana. Abakenyezi muri Afghanistan bavuga ko mu gihe Amerika yokura abasirikare bayo muri Afghanistan hatarasinywa amasezerano y'amahoro abaremesha kandi akabaha uburenganzira, akarushongo bari bamaze kuronka kazoca gasubira inyuma bijanye n'agateka kabo. Abategetsi ba gisirikare muri Iraq bavuga ko igisasu c'inguvu nyinshi cyatewe ku isoko riri mu gasagara ka Sadr kari mu micungararo ya Baghdad ejo ku munsi wa kane, cica umuntu umwe hamwe n'abandi 12 bakomeretse. Iryo tangazo rya gisirikare ntiryatomoye ariko icyateye ico gisasu canke ababikoze, ariko ababibonye bavuga ko cari catezwe mu modokari. Igipolisi n'igisirikare vyaciye vyihuta gushika aho iyo bombe yaturikiye. Mu kwezi kwa mbere bombe 2 z'abiyahuzi zaratewe mu isoko ry'i Baghdad zica abantu barenga 30 n'abandi batari bake bakomeretse. Ibisasu biturika byari byaragabanutse ku murwa mukuru wa Iraq mu myaka iheze inyuma y'ituzwa ry'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu mu 2017. Urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Shuti banywanyi, nongeye kubasuhuza
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nimudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet wa3 radio yacu voa.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA radio yacu. Naho mu Rwanda ku maradiyo yanyu mudukurikira kuri FM 104.3 muri iki gitondo. Mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Mu makuru y'akarere k'ibiyaga bigari, Minisitiri w'Intebe w'u Burundi ejo yamuritse ibyo guverinoma ye yakoze mu gihembwe cya mbere 2020-2021. Habaye gusubizwa no kugwiza ibicuruzwa by'inka, by'ingurube, harabaye guteza imbere ibitego by'amazi bimwe bimwe, aho ikawa, icyayi, ikigazi n'ipamba. Minisitiri w'Intebe w'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni yari imbere y'inteko ishinga amategeko. Mu Rwanda mu karere ka Rulindo umurenge wa Shyorongi abaturage batahuye imibiri y'abantu bane bashobora kuba barishwe mu 1994 imbere y'urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi, ariko ntibavuga rumwe kubabishe. Naho abaturage bo mu murenge wa Nyamabuye mu karere ka Muhanga mu Rwanda nyine bugarijwe n'ubujura n'ubwambuzi bukoresheje ingufu n'intwaro gakondo. Izi ni ingingo z'ingenzi, amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, ntimujye kure. Muri kumwe na Thomas Kamirindi. Aya makuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi. Minisitiri w'Intebe Alain Guillaume Bunyoni ejo yamurikiye inteko ishinga amategeko imitwe yombi iteranye ibyo guverinoma ye yakoze mu gihembwe cya mbere cy'ibihumbi 2020-2021. Yababwiye ko byose byatunganyijwe 100%. Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru ukorera i Kigali mu Rwanda yaduteguriye inkuru irambuye. Umushikiranganji wa mbere yabwiye abashinga amateka n'abakenguza amateka bose bari hamwe ko ivyo leta yiyemeje gukora mu mezi 6 aheze byose byaranguwe ku bice 100%. Guillaume Bunyoni yashikirije ko umurongo leta yagendeye ko ari civugo ca leta ko umuntu wose uronka ico urya umufuko nawe ukaronka amafaranga, ico yise kunagura ubutunzi. Aha Bunyoni yemeza ko igisata c'uburimyi n'ubworozi arico citaweho cane. Hahora harimo ibice bibiri ku mwaka, abanyagihugu bashobora kurima n'igice no mu gice kigira gatatu cy'umuci harimo kuvomera. Habayeho kuduza umwimbu ushobore kwegeranywa neza ngwabungu. Aha rero haratanzwe umwavu ukwiye n'ubuvuzi ku biro mu gihe cy'irima. Habaye n'umugambi wa leta wo gushyigikira amakoperative kuri buri mutumba, akabona n'umutahe. Habaye gusubiriza no kugwiza ibicuruzwa by'inka, by'ihene, by'inkwavu, by'ingurube. Habaye guteza imbere ibitego by'amazi bimwe bimwe, aho ikawa, icyayi, ikigazi n'ipamba. Ikindi gisata leta yemeje ko yahagurukiye nico kugwanya ibiturire, kunyuruza amatungo ya leta no kugwanya kamwana wa mama mu gutanga akazi. Guillaume Bunyoni yatanze akarorero ku bushikiranganje bw'intoro y'agati mu gihugu, umutekano n'iterambere rusangi bwagaruje mu kigega ca leta amafaranga ari nk'umuriyoni 1 n'imiliyoni 700 yahora nyururizwa mu makori n'amatagisi ku kwezi. Yamaraha amashami yigenga aharanira intwari bereye nka Parsem avuga ko impingi kiri ndende mu kugwanya ibiturire. Ico bikoze Faustin Ndikumana atwara Parsem arashima ko intango ari nziza. Ibindi byaha bijanye n'igiturire byariraye cyane kandi nibyo bikenshi bishobora gusitura igihugu mu bisanzwe. Ni ibintu byahora bifite amarezo manini ahera hejuru agashika hasi bigoye no kubomora, mbe no vyitambisa imbere ugasanga bijyaye mu hitani. Kandi kibitera niyo rero cyo bitabara kudahana kenshi bakitwaza umugambo kugira bakingigwe, byasaba ingingo zikomeye cyo bitari mesure forte. N'umuntu afata ingingo nyene arinda akavuga ati ndayimaze. Uravyaga bigenze harakwiye strategie global, no kuvuga ubushiranganje bwose bukajamwo societe civile na leta, kuko urumva n'uw'igihugu
turabona ko hari ubushikiranganje buriko burakerebuka. Alengiyome Bunyoni yejeje ko leta iticaye akavuga ko n'ibihano byo gukura abanyabigega b'amakomine yose 119 mu gihugu byace bifatwa kuko byabonetse ko bagize uruhara mu inyuruzwa ryayo mafaranga. Aha Perezida Evariste Ndayishimiye yaheruka kugabisha ko ufashwe anyuruza amatungo ya leta atakazi ka leta zosubira kuronka. Yuko yagize ubusuma ubundi ko yagize guteka gutuga by'igihugu ubundi ko yagize igiturire tuzomwandika mu gitabo bakitwa kirabura ndetse tuzobashyira mu gitabo kirabura ntajasubire kureba akazi muri iki gihugu n'aho umwarimu yitsindwa hari bari bavuga ngo zoja gufungwa hanyuma ngo yajya mfunguwe nakiragabwire tuzogurisha ibintu byabo twiriwe tw'abenegihugu. Uko biri kose Faustin Ndikumana asanga hagikenewe gukoresha neza ubwo buryo buba bwagarujwe mu kigega ca leta, yemeza ko bushobora kuba burenga miliyaridi 200 ku mwaka. Ayari karatozwa niba yagwiriye urashira mu kigega ngaho ntubugemuye abataruye kugira nabo ngo babikora uko bishakiye. Nico gituma n'ubushikiranganje naho nyene bwohagabira gushikana no bw'umucunze no bitangera gute amasoko arikatangwa gute ayaragira akoreshe gute aragwiriye mbwashikiye ahandi nyene. Hanyuma ikindi nuko nyene abarongoye umugambwe nabo ku butegetsi bogerageza kuvugurura ingendo shasha abantu bazorwe ko bagiye mu mabanga ningo bagiye gutuburura ibitu bidaciye mu mategeko. Umushikiranganje wa mbere yabwiye abatowe n'abanyagihugu ko ivyo leta yiyemeje gukora ku mwaka bigeze ku bice 50%, akizeza ko n'iyindi ntambwe isigaye izoterwa. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Tuve ku Burundi tujye ku Rwanda aho abaturage bo mu murenge wa Nyamabuye mu karere ka Muhanga intara y'Amajyepfo nabo mu mirenge bihana imbibi nka Cyeza basaba ubuyobozi guhagurukira ikibazo cy'ubujura n'ubwambuzi bukoresheje ingufu n'intwaro gakondo. Ni inkuru ya Jean Baptiste Ndabananiye. Amakuru twakusanyije tugeze mu murenge wa Nyamabuye nuko icyo kibazo ari cy'abantu batazwi batega abaturage nijoro bafite imihoro n'inkota bakabambura amafaranga n'amatelefoni. Hari n'abavuga ko babambura ibyo bambaye nk'ikoti cyangwa inkweto. Donat Ndahayo na Muzindutsi Ndara bakora mu mujyi wa Muhanga ari we Nyamabuye. Ndahayo uba muri uyu murenge akora akazi ko gupakurura imodoka no kwikorera imitwaro. Ndara we ni umudozi w'inkweto muri Nyamabuye ariko atuye mu murenge wa Cyezo hana imbibi n'uwa Nyamabuye. Ndahaye ubanza na Ndaruheruka baravuga ko abantu badafite umutuzo kubera icyo kibazo. Urangije nk'akazi bwije genda ufite impungenge kubera umutekano muke y'umuntu atashe bamwambura nka telefoni ndatega ariko ayugena n'amaguru ubwo babuhari yuko ugeze imbere bukwiriyeho urabati ndahura na abantu bambura. Solange Ngabire atuye mu kagari ka Gahogo mu murenge wa Nyamabuye. Nk'uko bisobanura iki kibazo ntikigarukira ku gutegera abantu mu nzira gusa. Nko mu minsi yashize baje mu rugo bacukura inzu. Urumva umuntu utinyutse gucukura inzu akagusanga mu nzu aho kwica yakwica ntabagenzwa n'ikintu kimwe. Baraje bacukura inzu badusanga mu nzu dusinziriye ntitwabimenya bariba gusa bajyanye ibintu byinshi amateleviziyo inkweto zacu z'abana ibintu byose byo muri saro barabitwaye. Gusa amahirwe twageze nuko nta cyumba bagezemo. Na amahirwe nyine ni y'Imana irinda umuntu kuko byose byarashobokaga. Wenda bakagirira n'ababana cyangwa se natwe bakadusangamo ubwoba ntago bwabura. Cyane nk'iyo mutwara adahari rwose mba numva ntayiraramo. Sylvie Uwimpuhwe atuye mu mudugudu wa Rutenga mu kagari ka Gahogo ni munsi ya stade ya Muhanga. Avuga ko icyo kibazo cyaraye kibayeho. Na ninjoro twaraye duhagaze ntabwo twaryamye. Induru hakurya baba bavuga ni mu dutabare hakurya y'iwacu aho bita mu Rugarama abantu baraye bavuza induru. Ejo bundi bahatemeye abandi banahamburira abandi amatelefone kubera ko hakurya ari igishanga kibamo ibigori niho bategera. Ntabwo atabara kuko ni mu bigori hagati y'umusozi n'undi. Uwimpuhwe avuze ko hari abo baheruka gutemera no kwamburira hakurya yaho atuye gusa ntabwo azi umubare wabo. Nawe baramwambuye. Twaramanukanye tugenda amvugisha neza nk'umuntu tutahanye tugeze imbere ho gatoya yisubiza inyuma ubundi aturuka imbere ntantunga itoroshi wa wundi twari kumwe ahita mfata mu ijoro. Nibwo buhanga bakoresha muvana hano yamaze kumenya ko ibyawe byose ubirangije akaguherekeza yarambaje ati mabuja kutashye kare ndamubwira nabuze amafaranga. Tugeze hafi ho mu rugo arabona ko nenda kusatira urugo wa wundi nawe yarangezeho wa wundi w'inyuma aramfata
mu kwigira gutya mwaka andya inzara, wa wundi mba nikubise hasi, wa wundi yari yanize aranyambuye telefone n'amafaranga 13,000. Uwimpuhwe n'Ingabire baravuga ko ubuyobozi bukwiye kugira icyo bukora kuri iki kibazo kandi mu maguru mashya. Haratangira Uwimpuhwe. Inkeragutabara muzihembera igihe, nimba muziha akazi mukazategereza ko twebwe twishyura irondo kandi tutariraririwe. Nk'ubu nkanjye ntibagera iwanjye ngo nyabara kandi naraye ntahagaze. No kongeramo imbaraga cyangwa se wenda niba ari bakeya bakabongera. Abo Ingabire avuze bakwiye kongerwa niba ari bake nabo bashinzwe irondo. Hagati aho hari abantu 3 bafashwe mu ntara z'icyumweru gishize bashinjwa ubujura n'ubwambuzi bukoresheje intwaro gakondo. Twagerageje kumenya amakuru ku buryo bwimbitse, duhamagara umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr. Thierry Murangira. Icyo gihe dusabye kumworoza ubutumwa bumusobanura icyo twifuza, ariko ntarabasha kudusubiza. Nadusubiza tuzabibagezaho mu makuru yacu y'ubutaha. Twanashatse kumenya icyo ubuyobozi bwa Muhanga buvuga kuri iki kibazo, tujya kureba umuyobozi w'akarere ka Muhanga Jacqueline Kayitare ahagana mu masaa 5, ariko dusanga adahari. Twamwohereje ubutumwa bugufi mu masaa 9, maze hafi saa 10 adusubiza ko ari mu nama. Yongeraho ko babikoze bafashwe ku bufatanye bw'inzego z'umutekano, ubutabera n'abaturage. Gusa ikibazo gihari nuko n'ubundi iki kibazo kigikomeje nk'uko bamwe mu bo twaganiye barisobanuye. Jean Baptiste Ndabananiye, Ijwi rya Amerika mu karere ka Muhanga. Radio Ijwi rya Amerika tukiri mu Rwanda mu karere ka Rulindo umurenge wa Shyorongi, abaturage batahuye imibiri y'abantu 4 bashobora kuba barishwe mu 1994 imbere y'urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwo ku kagari ka Rutonde. Bishwe nande? Eric Bagira ubusa yabibajije abaturage ba Rutonde. Twari turuje gukora ino baraza kuriya twatangiye kuriya, bageze hano nibwo babonyemo imibiri. Abayede bari barimo gucuka ndababwira ati mwemuretse tumenye ikintu kirimo hano. Turi mu kagari ka Rutonde mu murenge wa Shyorongi Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda, ihana imbibe n'umujyi wa Kigali n'akarere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda. Aha ku itariki ya 13 hasozwe icyunamo ku rwego rw'igihugu uyu mwaka, hatahuwe imibiri y'abantu 4 bivugwa ko bishwe mu 1994. Bwana Emmanuel Ndayisenga yari mu bubakaga urubaraza rw'inzu rwari rushaje, avuga ko baguye kuri iyo mibiri yari yubakiyeho urubaraza. Tugeze hano nibwo twabonyemo agahanga. Hagati uyu muntu n'umubiri twarirukutse twese tutabaza umusaza urimo hano. Hagati ngino turebere nk'umuntu wa kera ati uyu si umuntu. N'imibiri bigaragara ko bashyize mu makarito bayorosa umufuka n'ishashi y'ibara ry'ubururu twasanze ku rubaraza. Ndayisenga avuga ko bakimara kubona iyi mibiri itahise ikingurwa bibabera ihurizo rikomeye. Bwana Isaha Umuremyi uvugwa ko atari mu bahigwaga Jenoside yabaye afite imyaka 14 y'amavuko, avuga ko mu mibiri ine yatahuwe ahubatse inzu harimo abavandimwe be 3, Sumubyara François Muhatanyi, Valeri Nyirabahinzi nyina umubyara na mukuru we Habiyaremye Bahati. Yaduhaye ubuhamya ku byo yibuka yabonye. Kuko n'undi mu gupfa kwabo nari mari babakuye mu rugo bapfa ku manywa y'ihangu, abantu bose babareba. Ariko se bishwe n'abandi muri icyo gihe? Ukuri abasirikare nibo babikoze. Abahe basirikare? Inkotanyi nibo babarashe ku manywa y'ihangu. Mushiki wa Habumuremyi ni Madamu Patricia Mukanyirigira. Twamusanze aho yari yagiye guca inshuro yabagaraga ibishyimbo bivanze na soya, nawe afite ubundi buhamya bushimangira ko ababo bishwe n'abarwanyi b'inkotanyi babakekaho gukora Jenoside. Narabonye mbona baje ngo bashaka umuhungu wari uwacu mukuru, babwira ko adahari, bafata umwana w'umusore wankurikiraga. Ubwo umukecuru wanjye yagiye akurikiye uwo mwana w'umusore. Mama wanjye uko yagiye ntiyagarutse. Ubwo ngubwo hashize akanya abo bagabo baragarutse. Ngo none se ngo uyu musaza tumujyanye, papa wacu yararwaye pe aremye. Nuko ubwo ngenda mbwira umusaza rero ibyuka bagutware. Yahise abyuka bamushoreza inkoni baramukubita, ubwo nibwo babishe babashyingura hariya. Abumvise rwose barabarashe, ntabwo ari ifuni, si icyuma babicishije, barabarashe. Abantu bose bari bahari. Aba bombi bavuga ko abisha babo aribo bahitaga babashyingura. Waduhaye amakuru ku ikubitiro yatubwiraga ko imibiri ikimara gutahurwa habayeho agasigane gakomeye ko kumenya aho bayishyingura n'uwayishyingura mu irimbi rusange cyangwa se mu rwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi, ari nako gutinda. Mukanyirigira akavuga ko baba baturanyi babo n'ubuyobozi bw'ibanze bari bazi ko abavandimwe babo biciwe aho babataburuye. Twebwe ko batuzi se ko barimo twari tubizi.
ariko kugeza iyi saha njyewe ubu tuvugana njye nta kintu nabikoraho. Abantu bari mu butaka bwabo ntibabarekeremo, babakuriragamo iki? Niba abantu ari 4 cyangwa ari 5 wajya kumenyamo uwawe se gute? Reba imyaka ishize uko ingana, njye barambwira ngo nimbashyingure se mbashyinguze iki mbamaze iki? Uriya yahubatse aseka abantu barimo, ni umwana w'umusore k'isi yarahari, ni umusaza ariho, kuki yamuhaye ikibanza sika abantu bahari? Njye nta kintu nabirenzaho, n'ubuyobozi bwa leta bwuje nababwira ko nta kintu nabirenzaho, bose mbikubwije ukuri manitse akaboko. Bityo bakavuga ko nta mikoro bafite, ababataburiye bagombye kubaga bakifasha. Nta bushobozi dufite, abantu babataburiye babizi, bari abahubatse babizi, bagombaga kubarekeramo. Ubwo rero imyaka 27 ni myinshi. Reba igihe uriya musore yubakiye, inzira shashe yahubatse azika abantu bahari. Ubwo rero ngiye kumbwira Patisa ngo ningira ikintu nkora, kagubwe ngo yatumyeho ngo ntibabwire mushiki wa Isa aze ngo arebe ingutiya ya nyina. Izo ni imvugo z'umuntu w'umuyobozi kene we yarayoboye azika abo bantu bahari. Ijwi rya Amerika iganira na bwana Papias Shumbushu uyobora akagari ka Rutonde yavuze ko ababonetse batazize jenoside kandi ko batari bazi aho iyi mibiri yari iherereye. Abantu nyine bapfuye bazize intambara, twarababonye turabamenya n'imiryango yabo bakomokamo barazwi, ariko ntabwo ari abazize jenoside. Mukuru ntabwo ino mibiri twari tuzi ko ihari, nuko umwubatsi yaragiye gukora fondasiyo acukuye ayigeraho. Bwana Shumbushu yahamije ko icyatumye batinda gushyingura iyi mibiri habanje kubaho agasigane kuri nyirinzu yataburuwemo na ba nyirabantu. Yemeje ko bamaze kuvugana na nyirinzu akaza kubashyingura, ariko byarangiye babyumvikanyeho, aho twabasanze yemeye kubafasha bagashyingurwa mu kanya, batangiye gutegura irimbi. Amakuru twakuye mu buyobozi aravuga ko nyirinzu ari umupolisi ukorera mu burasirazuba bw'u Rwanda witwa Daruberi Hacineza. Ayo makuru avuga ko yaba yarubatse inzu hagati y'umwaka w'1996 n'1997, hagasigara kwibaza niba nta yindi mibiri yaba yarubakiyeho, kuko abaturanyi bo bavuga ko hakimara gutahurwa iyi mibiri ne ubuyobozi bwabasabye guhagarika igikorwa cyo gushakisha indi mibiri. Ijwi rya Amerika ryahamagaye Hacineza kuri telefone rigamije kumenya niba yarubatse iyi nzu atazi niba hariciwe abantu, ariko telefone ye ntiyacamo. Sumubyara Daniel Hacineza wamuhaye ubutaka bwo guturaho twabwiye ko asigaye atuye Muhanga mu cyahoze ari prefegitura ya Gitarama, ariko abandi baturanyi bagasanga kuba ubuyobozi butarihutiye gushyingura iyi mibiri butarubahishije ikiremwa muntu kubera impungenge zabo twabarindiye umutekano. Ubuyobozi bwagombaga kuvuga ati muterateranye nk'abaturage batuye hano twibonemo amafaranga ajya gushyingura bari abantu, kuko kara ni akarengane gufata imibiri y'abantu bakayitereka ku mafondasiyo. Uyu ni umunsi wa 3 maze bategura kuvanamo imibiri, bari bagomba kubikora. Rero nk'ikiremwa muntu bagomba kumenya aho hantu ntabwo ari mwirimbi. Kubona abantu babakura aho bari bari, tuzi neza ko abandi iyo bababonye babajyana mu nzibutso cyangwa no kubashyingura bisanzwe, bo bakabafata bakabashyira mu makarito ari abantu 4, bakabashyira hariya bakaba bahamaze iminsi. Ibyo ngibyo twumva rero batubariza leta nimba hari leta ikora ukwayo, hari n'indi ikora ukundi kuntu. Bagira ubusajwi rya Amerika Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda. Ku kibazo cy'uko ba nyiraba bantu 4 bashobora kuba barishwe mu 1994 mu kagari ka Rutonde, umurenge wa Shyorongi, akarere ka Rulindo, bavuga ko bazize abari abarwanyi b'umutwe w'inyeshyamba FPR Inkotanyi. Radio Ijwi rya Amerika yagerageje inshuro nyinshi gushaka umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda kugira ngo nyine agire icyo abivugaho, ntiyitaba telefone ye igendanwa, ariko tuzakomeza tumushake. Mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika, adresi ni VOA Radio Yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afurika. Radio Yacu. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho tujye muri Tanzania, aho leta ivuga ko igiye guhagurukira ibibazo byose bibangamiye abatuye inkambi z'impunzi za Nduta, Nyarugusu na Mutenderi. Ni mu gihe Tanzania iregwa guhonyanga uburenganzira bw'impunzi. Ni inkuru ya mugenzi wacu James Jovin, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu gihugu cya Tanzania.
Iryo jambo ryashikirijwe na Buramatari w'intara ya Kigoma Bwana Tobias Ndengenye mu nama ifatiye guhimiriza impunzi gutahuka ku bushake bwazo yabereye mu nkambi ya Nduta kuri wa gatatu. Muri iyo nama Bwana Ndengenye yavuze yuko leta igiye kongera inguvu mu bijanye no gucungera umutekano mu nkambi zose mu ntumbero yo kugabanya amabi akorerwa impunzi n'abatazishakira amahoro, hanyuma bakagiriza leta ya Tanzania yuko ariyo ihohotera impunzi no guhonyanga agateka kazo. Mu yandi majambo yavuze yuko minsi yose leta ya Tanzania ihimiriza impunzi kwiyandikisha ku bushake bwazo kugira zitahukanwe, kubera leta y'u Burundi yamaze kwemeza yuko mu gihugu hari amahoro nyuma y'amatora aheruka kuba. Nirudie kuhakikishia wakimbizi wa Burundi, moja na yote yaliyosema, serikali ya Tanzania itaendelea kushughulikia changamoto ambazo mnakumbana nazo mkiwa hapa kambini. Reka nongere ndabemerere mwege impunzi zo mu Burundi, hamwe n'ivyavuzwe vyose leta ya Tanzania izobandanya gushaka umuti urama ku ngorane zose muhura nazo ngaha mu nkambi, harimwo mu bijanye no gucungera umutekano bikwiye, umubano mwiza mu nkambi n'ibindi byose bikenewe bijanye n'amagara y'abantu, amazi n'ubuvuzi, zikiwemo changamoto za usalama, ustawi wa jamii na huduma mbalimbali ambazo zinahusu afya, elimu, maji na kadhalika. Ku ruhande rw'umuyobozi ashinzwe impunzi mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu ca Tanzania Sudi Mwakibasi, muri iyo nama we yagabishije impunzi kureka ingeso yo kwakira abashitsi bava mu Burundi kubera aribo boba bakora ayo mabi yose yavugwa, hama bakabeshera leta ya Tanzania. Kupotea kwa wakimbizi katika mazingira ya kutatanisha, hili serikali ilishalichukua na ilishalifanyia kazi na tunaendelea kufanyia kazi. Chambere n'ikibazo c'umutekano, hari ababurirwa irengero. Iki kibazo leta yaragitoye kandi yaramaze no kugikorerako, nico gituma mubona yuko haciye ikiringo c'umwaka wose hatekanye. Ariko ndabasavye mureke kwakira abashitsi kubera boba aribo bakora amabi. Hari abo twumvise yuko bafatwa n'igipolisi hama bagasabwa amafaranga menshi kugira barekugwe. Ico kibazo ndagisigiye Buramatari azogikorerako. Kubijanye n'ubusuma ndemera yuko ico kibazo kiri mu nkambi zose nkuko kiri inyuma y'inkambi n'ahandi hose mu gihugu. Lazima nikiri kwamba katika kambi ya Nyarugusu, katika kambi ya Nduta, katika kambi ya Mtendeli matukio ya ujambazi yapo. Naho leta ya Tanzania itemera yuko ihohotera impunzi, ariko zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta ziremeza yuko mabi yama yabaye mu nkambi minsi yose, harimwo bamwe kuburirwa irengero, kwicwa, guhohoterwa, abagize amahirwe bagasabwa amafaranga, uyabuze akajanwa gufungwa mu gasho. Bemeza yuko ayo mabi akorwa n'abagizi ba nabi, abanyepolitike bava mu Burundi hamwe n'abajejwe gucungera umutekano. Sindi kundaraba ikibazo cy'umutekano hano mu nkambi, mbona ko bimeze neza kuko tubona bamwe batwagwa, abandi tukumva ngo bomotse tutazi impamvu kanaka, kandi iterabwoba mu nkambi yarenze, abantu ngaha turi n'ubwoba cyane burenze.